Cane amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Murakaza neza kuri my family niyonkuru TV, ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabaramukije cane mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kugaruka, nongeye guca hano, Imana iranyemereye ko nongera kuza hano kugira ngo twongere tuganire kuri uyu munsi. Yesu nakomeze kubahezagira. Muti ugiye kutuganiriza kuki? Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ngiye kuganira nawe kubijanye n'ingo n'imiryango. Murabizi ko iyi shene canke uru rubuga rwagiye kugira ngo ruzahore rucako ibiganiro ku ngo n'imiryango hamwe n'ijambo ry'Imana, ndetse n'utuntu n'utundi tugenda tuba muri buno buzima tugenda ducamo nk'abana b'Imana bari mu rugendo rugana Isiyoni. Imana ishimwe cyane. Nyemera rero ndabahekaze, mwahisemo neza kuza kudushigikira kuri my family niyonkuru TV. Mukomeze kudushigikira, hanyuma muti mudushigikira gute? Icambere ni ugukora subscribe, hanyuma ugakora no kukazogera kugira ngo dushitse ko video izahore igushikira. Kuri wewe telefone yawe iri mu gifaransa uza gusanga handitse ko sabone. Urakora kuri sabone, hanyuma ucukora no kuri kariya kamenyetso umengo nakazogera canke agakengeri kugira ngo dushize ko video izahore igushikira. Tubahaye kazi. Nkuko nabivuze, hari amajambo y'Imana nkunze gusoma iyo nje mu kiganiro c'ingo n'imiryango, nahisemwo gushira imbere kugira ngo tuzahore turaba tuganira ariko twisunze aya majambo y'Imana. Muti ari hehe? Niyo ngiye gusoma mu gitabo ca Nehemiya, ni mu gice ca kabiri, ndasoma mpereye ku murongo wa 17 ndaza kugeza ku murongo wa 20. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Nehemiya aremesha abantu ngo bubake. 17 haravuga ngo maze ndababarira nti mbega ntimubona ayo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye? Enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. 18 haravuga ngo ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye. Nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza. 19 haravuga ngo ariko Sanibalati na Tobiya umwamoni w'umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira, batubarira n'agakengegwe bati ivyo mukora nibiki? Mbega suko mugomba kugarariza umwami? 20 haravuga ngo nanje ndabishura nti Imana yo mwijuru niyo izatuma bikunda, nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka, ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso mufise i Yerusalemu. Yesu nakomeze kubahezagira, Imana yacu ikomeze guhabwa icubahiro. Nayo majambo y'Imana ngomba ko tuganirako kuri uyu munsi. Yesu nakomeze kubahezagira. Alleluya. Nje rero kuganira nawe ku ngo n'imiryango. Urashobora kwibaza uti niki ushaka ko tuganira ku uyu munsi? Hari umugabo n'umurundi muri iyi minsi ngo afise ishirahamwe, ngo arashaka kwishirahamwe naryo ry'abagabo. Afise ishirahamwe ry'abagabo nawe ngo arashaka ko ryemererwa, kandi ivyo ariko arasaba ko muri iriya misi mikuru iba mu mwaka ko hobamwo n'umusi mukuru nawo ngo abagabo nabo bibukwe. Arashaka ko abagabo nabo bibukwe. Yaravuze ngo abagore barafise umusi mukuru wabo wabitiriwe, n'abakobwa barafise umusi mukuru wabo wabitiriwe. Aravuga ngo rero vyoba vyiza n'abagabo barose
umusi wabo mu mwaka ubitirirwa wo guhimbaza umusi mukuru w'abagabo. Aho nshaka kugera rero n'ahantu yavuze ngo uyu munsi wa none abagabo bararenganwa bivuye ku bagore kubera bafise amarira ari hafi, akafata agatera intambara mu rugo, wanashaka akaba ari nawe akurusha n'imbaraga. Yabivuze uko nyene, akagukubita n'akadojo canke akamamiro, akakaguhondaguza, mugabo agaca ava ngaha agenda ararira no kwa opeji kuza kukurega ko yahohotewe. Mu yandi majambo, kubera afise amosozi ari hagufi, we aciye agenda ararira kwa opeji, agiye kuvuga ko yahohotewe, mugabo ubundi ari wewe yasize ahohoteye. Nshaka kuvuga iki rero? Mbega uyu munsi iyo twitegereza ibyo tugenda turabona muri iyi si, abagore turagomba kwigenga. Natwe ntaca abagabo batokora, twege tutokora. Abagore abagabo ivyo bashoboye, natwe turabishoboye. Kubaka amazu, gukora ibikorwa vy'inguvu, ivyo turabishoboye. Nivyo reka tuvyemere, kandi nivyo hari ivyo abagore bashoboye gukora, abagabo bakabishobora, canke abagabo bashoboye gukora n'abadamu bakabishobora. Tuvyemere kuko niko isi yubatse. Hanyuma kuba rero umudamu uyu munsi ariko ararekarama ko ashaka kungana n'umugabo, bakangana, hanyuma umugabo agaca avuga ngo twege twararenganijwe, nta munsi wo guhimbaza canke wo kutwibuka twege twashiriweho. Mbese iyo twitegereza ibi biba mu vy'ukuri, nuko ari bigomba gutuma umuryango uba mwiza, canke ni vya bindi nyene bikomeza kuza kugira ngo wa muryango twipfuza kuba umuryango mwiza, ahubwo biza bije gusambura wa muryango twagomba kuba mwiza, ahubwo ugakomeza ukaba umuryango mubi. Sinzi iyo uvyumva wewe ko wumva ko ari uburenganzira bwari bukenewe, canke ari muri bwa buryo ba bagabo batatu twasoma mu ijambo ry'Imana, ari we Tobiya, Geshemu na Sanibalati, nubu bakiri mu bantu babereka ngo bararenganijwe, babereka ngo rekarama ibi, babereka ngo nimusabe ibi kugira ngo namwe muba abantu mwemewe canke mwigenge. Twe tukumva ko ari uburenganzira bisanzwe, ari ibintu bisanzwe abantu bariko barasaba kugira ngo bavyemererwe, mugabo wabisuzuma neza, ahubwo nibiza bikomeje kuza kugira ngo bisambure umuryango. Mbega wewe iyo uvyitegereza ni gukora. Nehemiya rero arabwira aba bantu ngo ntimubona yo twabonye ko i Yerusalemu hahindutse iki umusaka, nimuze dushire ko twubake, ntimugire ubwoba. Maze ngo Nehemiya abiganira ingene ikiganza ciza c'Imana cagize gute, cabanye nawe. Mbega wewe iyo wumva ibi ugerageza iki kugira ngo ubashe gutera intege babandi biriko biragora, babandi biriko birananira, babandi ngo ziko ziragorana? Niki jewe nokora kugira ngo ndabatera intege, kumbure ngo baramirize? Kubera iki? Abakera baciye umugani ngo niko zubakwa. Mwibaza ko ingorane zitari zihari, ariko baragerageza bakabimarira mu muryango, bakabihereza mu muryango. Mugabo kubera iki uyu munsi wa none abantu twaramaze guterwa n'ibintu sinzi ko novyita imyuka mibi canke abadayimoni, abantu bakumva ngo jewe hako nsuzugura mfise ico maze twofuma tuvana, akumva ko biruko. Ariko kera bavuga ngo niko zubakwa. Amen. Uyu munsi kubera umudamu avuga ati nanjye ndashobora kuja gukora nkazana amafaranga no kwitunga, yumva ko guheba umugabo ari ibintu bisanzwe. Umugabo kubera ubu gusambana ari ibintu bisanzwe bitakigoye, ari ibintu vyoroshe, ahageze hose ashobora gusambana, abishatse ashobora guca aronko wasambana nawe, aravuga ngo nubwo ntafise umugore ndashobora kubaho, kuko ivyo nokenera ku mugore noja n'ahandi nkabirondera. Mu yandi majambo, nta kintu
umugabo agishaka ku mugore igihamba avuga ngo nta mufise ntacyo bintwaye, n'umugore niko kuko avuga ngo ntafise umugabo kubera nyene bya bintu byo gusambana byoroshe, avuga ngo ntafise umugabo nobasha kuba kuko umugabo no mukina akorasiyo dase ndayironderera no mukenera kwibi ariko ndabironka, bakumva ko urugumengo nakantu gatoya ari ibintu bisanzwe, akumva ko kuba atari mu rugo ari ibintu ataco byo muhombera canke atacomba. Mbega kuri wewe mu vy'ukuri ni gute jewe nogerageza kugira ngo wa muryango wa rugo Imana yatanguza mwitongo rya Edeni kugira ngo ntirubashe kubako umugayo? Ni jewe nawe tugerageze dushire ko twubake kugira ngo tureke gutukisha Imana yacu, kuko gusambura urugo, kuja gusama divorce no gusuzuguza canke no gutukisha no gushira ku mugayo Imana. Ndiko ndavuga ku bakristo, ku bapagani ntaco ndabakonda naho uko bo baravyemerewe, muga twebwe birivuga ngo byose turavyemererwa ariko si byose bitugirira ikimazi. Imana ibahezagire mukomeze kugira ibihe byiza.